bavukanyi muryango w'abibarutse n'Imana, inshuti bagenzi namwe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, nimusangwa amahoro ya Kristo. Nikaze ndabahaye ngo dusangire kano kanya ko kumviriza no kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu wa gatanu w'indwi igira 12 yo mu minsi y'ikiringo gisanzwe c'umwaka wa liturgia y'Eklezia Muryango. Mu gisoma ca mbere tuza kumva ingene Imana yunze isezerano na Ibrahimu, isezerano yahisemwo gushingira ku kimenyetso c'umugirwa kugenyerwa ku gitsina gabo. Mu nkuru nziza naho tuza kumva ingene Yezu yakirurukije iteka ntagereranywa ryakiremwa muntu mu gukiza umuntu arwaye imibembe amutabaje. Ngaho dusanga ivyo bisomwa, ica mbere tugisanga mu gitabo c'amamuko kigabane c'17 akarongo ka mbere ak'icenda gushika kw'icumi, ak'icumi na gatanu gushika kwa 22. Izaburi y'ukwitsa iryo jambo ry'Imana n'izaburi y'127. Inkuru nziza nayo niyo dusanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristo uko yashikirijwe na Matayo Mweranda mu kigabane c'8 akarongo ka mbere kugera ku ka 4. Kaze twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'amamuko. Ibrahimu amaze imyaka 90, umukama yaramubonekeye amubwira ati: jewe ndumukama umushobora vyose, gumungendera imbere yanje kandi ubintungane. Umukama yongera kumubwira ati: uzozigama insezerano yanje, mwe n'uruvyaro rwawe ruzogukurikira uko zikurikirana. Ngiyi insezerano yanje namwe, nukuvuga hamwe n'umuryango uzogukurikira, zina muhungu wese azogenyerwa. Umukama asubira kumubwira ati: umugore wawe uzomwita Sara, nukuvuga mwamikazi. Nzomuhezagira nteko nguha umwana kuri we, azobe inakuru w'ibihugu, abami b'intara bazokwamuka kuri we. Koko nzomuhezagira azobe inakuru w'ibihugu, abami b'intara bazokwamuka kuri we. Maze Ibrahimu arapfukama, arunama, aratwenga, yibwira mu mutima ati: none se umwana yovyarwa n'umutama amaze imyaka 100? Nawe Sara ko amaze imyaka 90 yoba kivyara? Ibrahimu yishura Imana ati: icompa Ismaheli agakomera mu nyonga zawe. Ariko Imana iramwishura iti: haba namba, mugabo umugore wawe Sara niwe azokuvyarira umwana w'umuhungu, uze umwite Izahaki. Nzokomeza insezerano yanje nawe, ngwibe insezerano yamaho, mbe Imana yiwe n'iy'uruvyaro ruzomukurikira. Ismaheli nawe waramuvugiye, ndakumvira, ndamuhezagiye, nzomuha kurondoka ngo asasagare rwose. Azovyara abatware 12, kandi nzomugira igihugu gihambaye. Ariko insezerano yanje nzoyikomeza na Izahaki, umwana Sara azokuvyarira umwakuza muri iki gihe. Igihejeje kumubwira ayo majambo yose, Imana iva kwa Ibrahimu iridugira. Iryo ni jambo ry'Imana. Ngivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha umukama. Ngivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha umukama. Hahiriwe umuntu wese yubaha umukama akagendera mu nzira yiwe. Ngivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha umukama. Uzotungwa n'ibikorwa vy'amaboko yawe, uzohirwa, uzonezerwa. Ngivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha umukama. Umugore wawe azoba nk'ingundu y'ibitoki vyama cane ari kare mu nzu yawe. Abana bawe bazoba nk'amashashi akikije ingundu, bakikize ameza yawe. Ngivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha umukama. Ngivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha umukama.
nivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu ngo yashikirijwe na Matayo mweranda. Yezu rero ava kuri nyagasozi aramanuka, abantu isinzi baca baramukurikira. Umuntu arwaye imibembe aramwegera, akubita ivukamiro imbere yiwe avuga ati, Mukama, ubishatse urashobora kunsiorora. Yezu nawe aramvura ukuboko aramukorako avuga ati, ndabishatse cyoroka. Ubwo nyene aba aracyorowe ya mibembe. Yezu araheza amubwira ati, umenye ntihagire n'umwe ubibwira, mugabo genda wireke umuhereza nkuka, kandi utange n'imperezwa Musa yashinze, bibabere icemezo c'uko wakize. Litwakire kandi tuzigame iryazwe na Kristu. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, kenshi na kenshi turakunze kuvuga canke tukumva havugwa ko umuntu arondera Imana kandi nta kinyoma kirimwo, ariko ku bwangingo ni Imana yonyene ubwayo yafashe iya mbere mu kurondera umuntu, imurondera ngo imukize, imukirurutse. Mu gihe abantu ba mbere Adamu na Eva bari bayiteye akagere bizigiye gusomera basanga bararumanze. Turabibona mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca 3 cane akarongo k'icenda. Kubera iyo ngendo y'Imana igaragaza urukundo rwayo, n'umuntu rero arashobora kurondera Imana kuko ariyo yarumubaje, ariyo yamuhaye ubwahuro. Ni naho mbere umuntu yubahuka guhanga Imana, kuko twavyumvise mu gisoma ca mbere, akaganira nayo adahugumbwa, akanagaragaza amakenga yiwe imbere yayo, kuko ubwenge muntu bufise aho bugarukira. Aho rero niho dushobora gutahura ca kiganiro twumva hagati y'Imana na Iburahimu, aho Imana yamuhishurira ko ishinze isezerano nawe, isezerano rigaragazwa n'ikimenyetso c'umugirwa w'igenyerwa ry'igitsina gabo, igenyerwa rigacika ikimenyetso c'iyinjira canke c'iyakirwa mu muryango w'abisezerano koko. Ngiyo insiguro y'uwo mugirwa wa Kiyahudi, naho akatari gake wahavuye ukoreshwa nabi, uba mbere n'intandaro y'amatati hagati y'Abayahudi bawufashe nk'ikigirwamana n'abatari bo bafatwa nk'abana b'igisanze batatorewe ijuru. Aho tubibona mu bwuzure bushasha mu gihe ca Yezu, ariko cane mu gihe co mu ntango z'Ekleziya, aho abatumwa bamurikiwe na Mutima Mweranda bahavuye babitorera inyishu itsimbataza ubumwe muri Ekleziya. Bavukanye, ni kenshi bishika mu buzima bw'abantu kw'imigirwa mbere canke imihezo canke indinganizo z'amategeko usanga bicinyiza iteka rya kiremwa muntu canke bitaryubahiriza, ugasanga umuntu yaratuntuye ku mutima, abandi bijandajandira mbere bitwengera. Nico gituma Imana idashobora kwirengagiza bene abo bantu bugarijwe n'ibibazo mu buzima, bakabaho nk'intabwa kandi abandi baraho. Akarorero kuko Imana yama yitwararika abogarijwe n'ingorane twakumvise mu nkuru nziza, aho Yezu yerekanye ubutwari n'ikigongwe mu kwitaho umurwayi w'imibembe, amutakambiye ngo amukize, ngo amutuyorore. Mu Bahebereyi imibembe yafatwa ko ari uguhumana kuruta ukuba indwara. Uwafashwe n'iyo ndwara yaracibwa umukenke, akaba igicibwa mu kibano, mbere no mu idini, akaba nk'akagati kari mu ruzi kuma kakisenya. Yagira kubabara ku mubiri, akongera agasongwa n'umujenyene, ntawamwegera ngo amwiteho, mbere hari naho yasangukira mu gahinga. Ariko harabakira, nk'uko no mu bihe vya none iyo ndwara yandukira, kandi mbere yandukira cane, ariko ishobora gukira umuntu yivuje. Ngo abahereza nkuka
nibo bonyene bari bafise uburenganzira bwo gusuzuma ubwo buhumane, uburenganzira bwo gushinga uburyo bwo gucyororwa no kwemeza ko umunyamibembe acyorotse yakize. Tubisanga mu gitabo ca Bene Levi kigabane ca 13 n'ica 14. Niko bityo twumvise Yezu ahamiriza uwo yakijije ngo aje kwiyereka muhereza nkuka no gutanga ibyategekanijwe vyo gukenguruka kugira ngo kibe ikimenyetso n'intahe ko Yezu Mana akiza atarinze kuremereza umuntu umuzigo w'imigirwa n'imihezo. Ni ikimenyetso ko Yezu yubahiriza amategeko atunganijwe neza, ariko ayadahiteka kiremwa muntu ntiyatinye kuyacako. Ehe namwe nimurabe nko guhagarara kavugana n'uwurwaye imibembe, kumwegera, kumukorako, iyo yose yari imiziro. Ibititura iteka rya kiremwa muntu Yezu yarabisenyuye, kuko umuntu arengeye ivyo vyose ari n'agaciro kuko twavyumvise ejo hahise. Ngiye rero inyigisho kubajejwe gutegura, gukenguza no gushira mu ngiro amategeko n'amateka ngo bame bisunga ineza ya kiremwa muntu ata kuvangura no kwikwegerako. Kanatsinda burya kenshi umutego wateze abandi uhitana wewe canke uwawe mukama. Tutabaze natwe umutima w'urukundo rutigungirako, wa mutima witwararika abandi. Nuturonse uwo mutima w'ukwamana ntaryo, dushira imbere iteka ry'abandi, kuko umwe wese wamuremanye agaciro mu kumuremana agashusho kawe. Umukama nabandanya ninahazwa kandi abantu nabo baronka urukiza rwiwe. Amen.